ntidushobora kugenda hanyuma abantu bavuga ati abarundi batwereke ugacugira isoni zo kwerekana who you are ugatinya guseruka why iyo ndinya muri Kenya nari guhagarara kweri bazi ngene vyari bigoye ariko kurinda rero abarundi bico gitwa banariya vyarabagora kumva yuko je nakoze ikintu gihuza abantu catira n'abanyamahanga le Kenya abanye n'igihugu le Tanzania kikabatira kuri jewe kiyo kirabakwega ku muntu gusa washaka 80 kujana aririmba kirundi mu kindi gihugu kitari gwiwe kitari kirundi igihugu cy'igiswahili n'Icongereza n'ayandi moko 43 ugahagarara kandi ukaja kwiradi ukavuga uti I'm not from here, I'm from Burundi. Nina KIDUM ari kumenyesha yuko ingendo yuko aza kumutegera kuri aeroport ayihagaritse bivanye nuko abarundi dufise umuco mwiza kwakira abantu kuri aeroport iyo baje bava mu bihugu bitandukanye ariko tudafise uwundi muco mwiza wo kubaherekeza. Kuri gufata ijya ngingo ga KIDUM ukwikunda hanyuma ukihagararako ukiyemera hanyuma umunyamahanga yaje ngaha agasanga abantu bari atashe n'imiziki yabo agenda atwaye mikeya iwe ahubwo hariyo nimwibutsa mwigeme baba barahuye petetere bariko barumvikana kuzoca babubakana uyo mwigeme azogira agaciro kuri uyo muntu niyabona yuko yamusanze mu gihugu c'abantu biyemera cyangwa uyo musore yahuye n'umukobwa w'umunyamahanga. KIDUM turi ngaho nyene ibintu uzi narigeze kwikubwira burashobora kugorana utagiye ariko turonka ubundi KIDUM arashobora kuba hari kubizogorana cyane. Imana yabwe icyubahiro jewe ndi umuntu je suis ici et demain je partirai. KIDUM uri kuradoreza indirimbo ariko ugiye kuraba haraciye presque nk'umwaka udasubiye kutwereka indi tana twarabonye ba Stanish bari ku rwego rwiza hako ntuherutse gufata undi muntu ngo muduze umushikane kujya level twabonye ko abandi babashikanyeko kubera iki wadebukiwe hari impamvu ya. Hello boys and girls, nizira komeze neza kwa nabo ko ari juste gala casual for more like black money edition black bando kamera mwita umusaza bije kwindi poem idasanzwe ukabikubona Babylon mugati Babylon hoshi ukabikubona Rastaman mugati take 5 mzee mwita nimbora Jean-Pierre mu bitaro bamwise KIDUM Richard rafata ugeza naho nubu turikiri mwita ndakora musa KIDUM akoze cyane ndizira komeze neza uno musi ndi serie arabuta wa serie bon birashika tu nkajanda tu nkaryoherwa nijyari KIDUM avuga ati hageze ko mfata ubuserie nageze n'amaguru imodoka ya maramaje essence rakamambo sawa abantu barabona nyene KIDUM imodoka navyemeye kuko niyo ngoranire kubera intambara ya Ukraine na n'Uburusiya Vladimir Putin Vladimir Zelensky ni problem idasanzwe ni KIDUM kibuganizo kenshi na kenshi dukunze kumubona atari kuri stage kenshi yaba yambaye amakabutura kuri gukunda amakabutura ndakunda ibutura kuko ituma numva ndi à l'aise hanyuma kandi kubera yuko ndumuntu atikoroga ndakunda gusiteni agucya biri kubiza kwindi poem idasanzwe ina mze barabara yao tukiri ngaho ndagura ati konks sana mperuka kubona ijya mbere tubibonye KIDUM arapublie kuri ku social media yiwe yose famille yiwe mze kubera iki kurindira iki kiringo cyose abana bashika ku 8 bo bajya nabo mubona ariko ndavye amatelefone nakira araba histoire nagenda camo cyane nibaza ko mfise 33 nahajya gusa hari abatari kuri ijya foto kandi turi kumwajya turi haruna abandi tugira photoshop tukabaza na Canada etc. ariko KIDUM abana 33 ni mburu umwami aho ushitse wose watera ikigabiro bo je ndafise amaraso y'abami kandi urabibona ça se voit à l'œil nu yuko ndafise royauté muri je ça se voit nuko bitavugwa tu ndabona amaso yanje ko bezega ko gasore haro wambwiye ngo hajya KIDUM ni papa sucré tonton papa miel tonton sucré ego kwindi mpoem idasanzwe sugar daddy ushaze ko oya
Kidum uratwereka irya foto kubera iki gushima kutwereka irya foto Bon, urabona sasa umuntu aragera ahantu akavuga ati fini le secret fini quoi. Tuko turiko turakura kabisa. Reka abantu rero bamenye. Yuko nari jenyene kwisi. Voilà. Nina Kidum ugira kweje kuraba irya famille yiwe. Imana yaramuhejagije abakobwa benshi cyane. Nangorane. Turacari gaho yende. Iyo muri ibi ufise abigeme tujya turimo twurukundo igikundiro mu bantu hajya biroroha ngene utanga indero iyo ufise abigeme nk'abajya. Cyane ikibazo cyo mu mama. Ku muziki ntangorane ariko hageze kuri clip hari ngorane. Clip ku muntu afise famille iragorana sana. Gute? Biramaze gushika umwana akakira nabi bivanye hariho dance nashobora kugira kuri clip par exemple. Hariho nabo nashobora kuzana muri clip kubagana cyane kuko bashobora gutuma ama emotion y'abana banje papa ibintu bitugari sasa. Birikomeza ku yindi poem idasanzwe Imana yarahezagije umuntu imubwira ati genda ugwire nk'umusenyi wo kwitanganyika hajya umuririmbo Fyara bushobora kurera. Bajaje ndabashoboye. Ntangorane rero. Oya numvise ubu ngufise abana ngo with and find me. Ngufise with and find me officiellement. Aide me. Oui, ariko. Uwanefa gomaze. Il y a 32,5 quelque part. Nina Kidum mu mwaka uheze reka nakikubaze Nina Kidum mu mwaka uheze higeze kuboneka umuntu aza avuga ngo uri umwana wiye ngo avya muri Disney afisa katanga. Oya ujya pana. Bazubwira iyo bishitse bakaza bakakwagiriza ati uyu mwana ujya ashaka umusada tu. Hanyuma urazi abana banje je barabamenya. Barabira kuki? Barafise ukuntu babimenya. Kujya kwa Bob Marley ucu bimenya. Urazi ko ari umuvye yari umugwiza tunga avyara abana benshi yumvire ngo umuntu ngo yarajyamye ngo yumva umuzimu wa nyina uri kuraririmba intimba ngo yaririmbye iyo riso wawe twace turondera Bukuru Gerard mu maguru masha dans les nouvelles jambes dans les nouvelles jambes Bukuru Gerard niwe wayiririmbye ubwa mbere ko je ndayisubira kandi unsumja n'imyaka jewe uyu muntu ariko aravuga date de naissance yiwe j'avais 14 ans n'umushasi wo hefo ndi wari bwazi encore acha navyigara mati impossible uyo n'umunyoni n'umubandi chukwa yo mtoto weka mu prison ndaterura ntwara mu commune Gasho ndatayo mu Gasho commune Gasho mu Gasho ndatayo munyuma tusanga afise ingorane zo mutwe ncamenya yuko ariko nataka musada so tuca turavyorosha basi bikayisha. Kidum Kibido kibuganizo akaroro keza kugwaruka mu kuririmba neza mu gutunganya ivy'umuziki mu kwandika neza vyongeye no mu rugo. Nina Kidum ubuzima bwose bubaye uravye abana biwa misi yose umwana wiwa muca mu bana mu rugo ntukeneye ko umwana wawe aja kure ntukeneye ko bigenda ukuna kuri tugende n'ibikorwa vy'iwawe umuziki wawe niki kintu uvuga ati jewe nka Kidum Kibido ibi bintu yo nakora umuziki sinari kubironka. Wow. Cyambere kwanza kiretse quartier navukiyemo quartier kurikirana ari kumenya yo nakora umuziki kiretse peut-être yuko noba narize amashuri hanyuma ntangura guhabwa amabanga peut-être mu gihugu igihugu kibanye n'cyari kumenya yo naririmba bo yaba ntarakoze umuziki isi yose ndari kumenya yaba narakoze umuziki sinari gukunda nabigeme beza umwana w'umuyangayanga aginga urakunda tujyana nari navuze yuko tuba seriye sasa manza kuyaribu pema uri kurancokoza usubize unjana mu mwuka informu yarariko ce n'est pas catholique turaceri gaho nyere mu Kristo Nina Kidum ari wakumanyesha yuko ingendo yuko aza kumutegera kuri aeroport ayihagaritse bivanye nuko Abarundi dufise umuco mwiza wo kwakira abantu kuri aeroport iyo baje bava mu bihugu bitandukanye ariko tudafise uwundi muco mwiza wo kubaherekeza kuri gufata ijya ngingo ga Kidum bo nafashe ijya ngingo kuko je mbona nkumenga quelque part umuntu no kwihenda
wakigwe nduwerekezwa nashivuga ndi okay ese ari kunyakira tumvikane yava yuko muzomberekeza ariko hano hariyo hypocrisie ya niveau ya juu ukakira umuntu ntumwerekeze gusa icyo nabonye ariko barakira umuntu baraguherekeza kuko barakubaza ngo uzasubira inyuma ryari aba bagurekeje biya biyese iyo niyo au revoir y'uwo musi amenye gusa umunsi uzoviranga muri ico gihugu ari ugishika nta nakaribu nta karibu ari bite uri ngahe uzosubira inyuma ryari hasa cenga acavuga ndi kumbe abari mu bungiro ntibazopfa bataje none ko bazoca babaza muzoca musubira inyuma ryari biragoye ni na KIDUM ugiye kuraba ibitaramo vyiwe kenshi na kenshi yamashwana na musitanteri wa komine Musinzira abanyagihugu wanje ntibaje gusinzira kuko baca batera amajisi kalobe et puis mustanderi kuko ategeza kubabaza mu gitondo ati qu'est-ce qui se passe tugire gute akarere kifashe gute asanga bose bare muri concert yanje baca batera amajisi ko ajisi kalobe rero mustanderi wiyo komine afise problème na jewe sa ibibazo byinshi cyane ndakere kumenya ni kihe kintu ukora kugira ngo umuntu aje gukora concert imisi yose yamatavuga ati kuvyo nari niteze nukuri nasumye nakaguru ncira ku mugani wa yankoko bo ni nukuntu nahinduye ibintu ko hari ama concert umuntu akora nk'ukumengo ariko anyegeza les faiblesses tiyo nerekana les côtés forts zikaje sifata umwanya muremure les faiblesses c'est quoi quelques artistes muzokumva ngo bamuhaye amahera ngo akuje gukora apparence kuboneka hantu appearance hajya bari konyegeza yuko performance yiwe atinya ko bayibona avant bace batinya kumubona umunsi ukurikira ariko jewe shaka no budutangure ayo mace ndakubwira ndi concert le jour suivant ça va ejo naciyandukura mu abantu bacarafata ati muze we warahawe ijwi turirimbire gato nduve ngaho utadukozeko cangira shamba igana kariho ndavuga ni au revoir bace batangura kungurikira ngo ngaruke ndabongera ndavuga ndi oya samedi Mikili Sediraka ndobe bata sentir aha turacari ngaho nyene ni kibazo gisiga kiza gikomeye cyane kiguma kigaruka mu bitaramo bitandukanye wori umuntu ufise experience maze kuje kuri ama stage meshi cyane ibitaramo bisigaye biba resamara kubiga igitaramo mu gihugu kirahomba bivanye yuko umuririmbyi cyakintu c'umwanya abafana batera amabuye biba bibayuko reka barongere so najua ufise experience nini kijya kintu umuntu acoke mukagute mu ma concert mu bitaramo bitunganye mu conscience y'umu artiste yubaha umwanya yemere kandi ibivuye mu matora je narigeze kuririmba concert ibura abantu umuntu maraza kumbira ati uraza kwiyononera uriye kuri set avuga ndi ndabikunda ukunyene ndavyera ngo de so nukwemera ibivuye ku rubuga ugaca ubariza amasaha ubaye n'abafana basi mara ukora ikiganiro gasama bivuye ku umwe mu mabifa asigaye avugwa mu miseze umwe mu apeti wareze Sadbi hamwe na Kesi barashwanya niho hashowe kuvuga ijambo rimwe gusa muri ico mu kiganiro gikurikira yavuze ati abo barimvyi bose n'abandaground kuko ugiye kuraba mu buzima nta kintu na kimwe bafise apart muziki bafise iyo haje amabifu umurimvyi umwe akabwira uwundi ngo ndomustari gusumba uwundi kubavuga bati abaririmvyi hageze ntushobora kumara imyaka 10 utarerekana umusaruro kubwa bivuga kwiga KIDUM hano hariho ingorane nyinshi hari ingorane abafana kwanza d'abord badaha agaciro les artistes hanyuma gacaza ikindi kibazo les artistes bakora fake mu gufekinga yuko ari bitangaza rero sasa ivyo bintu bibiri hari umuntu ategeza kubaho ariko akora ibinyoma gusa nuko gutukana kose uri kurambwira ni ibinyoma tu ariko rabwi kuko nta numwe ajya ku wundi umwe sagiwe kandi umwe wese hageze ku mugoroba ataha iwe
iwe no kuvuga hajya handu yoba ari haroye canke yiyubakiye. Rero nibahagarike ndasubiyemo byose biracari hasi byarazingamye kiretse dufashe umurongo ngendegwako. D'abord tuyishire ku murongo ukwiye, hanyuma les fanatiques batangure kumenya yuko les musiciens sont là pour les fans, ku bafana. Ndi bari ngaho kubera ibiti n'amabuye cyangwa inyubako, oya, c'est pour les gens, ni ku bantu. Rero les artistes bagarika ibinyoma, bagarika ayo mabife y'uburofa, hanyuma les fanatiques shigikira aba artiste banyu kugira ngo baronke umusaruro w'ukuri, bareke kubaho mu binyoma kugira ngo babanezereze tu. Mugero uheruka kuvuga ikintu kireke burundisation. Burundisation ati muziki watu burundize amastili yose abaye Kirundi. Turi ngaho nyene. Kiya cimvuro caje gute? Cokogwa gute? Hakenewe nde? Hakenewe iki kugira ngo gikunde? We nk'inararibonye hasabwa iki? Nenda kubaze ngubu wewe ugiye muri Ethiopia kubayo. Tisera oblige yo kumenya ururimi. Sivyo? Okay, tureke Ethiopia basi. Kuko Abanyafrika turafise ingorane yo gukengerana. Ugiye muri Sweden, ababayo bavuga ururimi ruwo. Igiswedwa. Yego. Tegeza kubimenya. Sasa jewe ingorane ya ndiko ndabwira abantu ko ilfo burundize mon pays. Kuvyukuri. Vyotangura bande, vyotangura gute? C'est l'état. L'état c'est la tête. Leta itangure kuvuga ati ubishaka uvyemere utegerezwa. Hariho n'ibihugu kwanza bigwaye n'ubwene gihugu. Izina utegereza kurihindura. Ukitwa izina ryo ngaho. Izina utegereza kurihindura ukitwa izina ryo ngaho. Urashwazisa yuko wabaye umuntu wo ngaho. Rero ko burundiza niyo ideologie yose. Hageze kuvya imiziki hoho. C'est à la burundaise. A commencer par le Kirundi. Hanyuma tukagenda ahantu tugakoresha ikirundi, tukambara ikirundi, tukatamba mu kirundi, tukajya ingezi kirundi. N'umunyamahanga aje akavuga ati il faut que je me soumets kuri kiritire y'aba bantu, bari yatasha na kiritire yabo. Ariko iriko biraba umenga abantu bararetse mu kajagari kanaka, umenga turi muri recreation. Turi mu bikino bijya byikino byo kwishuri, wari mu ishuri ari serie ikengera iravuze musose hanze, abakina football, abakiriki, abakora ubusutwa tu so harageze yuko ibintu biba serious. Tukiye mu muziki benshi bakuze kuvuga ati ahubwo turirimbo mu rurimi abantu bo hanze bashobora kutwumva, turimba ico congereza, turimba ico gifaransa. Kuvuga reka kwanza duconsolide kwanza iwacu. Indimi zo hanze turazizi. Turazizi, Abarundi barazi indimi. N'igiswahili ni cyari ciwacu burya. Oya. Cyavugwa n'abantu baje bava hirya wa Kigoma, Tanzania, cyangwa abakongomani. Abarundi bavuga ikirundi. Avuga ikirundi. La langue c'est le kirundi. Okay, nituje kuri ivyo. D'abord kwanza c'est soutenir les artistes, bamaze kubona yuko les fanatiques bamaze guturuna kubi wabo ako bibaturuna kubo hanze. Alors, on va décider la langue obligatoirement qu'il faut utiliser. Ivyo biriko biraza. Hariho amashiramwe menshi, hariho amikari y'Emission du Burundi, hariho cooperative, hariho winararibonye, hariho nabandi benshi. Uwo muco wotangurirahe? Okay. Reka rero sa tuvuge umuziki uvugirizwahe. La musique kenshi ivugirizwa ku insamirizi. Est-ce que mwe mukora ku insamirizi vous comprenez ce que je suis en train de dire? La burundisation. Okay. Ku insamirizi mukora iki? Ibiganiro ariko umuziki c'est toujours ni uteramisha abantu ariko barumviriza radio. Les artistes sont là. Bagaciro. Hanyuma tuje mu butambiro. Les DJ. Est-ce que muranyumva? Even ndiko ndavuga. Est-ce que uri fier yuko wova muri boîte kuvugiriza ikirundi gusa abantu cyangwa Abarundi? Si oui, bitangure. Abavyumviriza bari ngaho bingiye muri boîte baje gutamba. Tangura buke gushikanaho on va burundize aussi ubutambiro. Sivyo? C'est nikintu ucokoza gusa ukwikunda. Hanyuma
ukiyagararako ukiyemera kanyuma umunyamahanga yaje ngaha agasanga abantu bari yatashe n'imiziki yabo agenda atwaye mikeya iwe ahubwo hariyo nimwibutsa mwigeme baba barahuye petetere bariko barumvikana kuzoca babubakana uyo mwigeme azogira agaciro kuri uyo muntu niyabona yuko yamusanze mu gihugu c'abantu biyemera cyangwa uyo musore yahuye n'umukobwa w'umunyamahanga azotanga agaciro kuri wa musore kuko yasanze afise iwabo abantu bamaze kwiyemera kandi bariyakira sasa hano on embrasse toujours de l'extérieur twaribaga ivyo ngaho nyongorane harakunze kuba ikibazo cy'abaririmbyi bavuga bati twebwe abari menyesha makuru ntibakituvuza abandi nabo bakavuga ati mwebwe abo ntimunatwubaha tunabavuza ku buntu mu bindi bihugu barariha promotion turi ngaho nyene KIDUM kubwawe kubavuga ko umuziki w'Uburundi kenshi uri kufira mu masamirizi abandi nabo bakavuga ati uri kufira ku baririmbyi ufira henshi no mu manza no mu manza hajya la burundisation yokora mu manza mu biyago gutya uravyumva hagatangura kwanza ibintu ngivyo byo kumva yuko indirimbo twumva kwanza z'abantu biwacu uyo nawe nuwahe hamwe atangura ico kibazo uyo nawe ni mushasha ni wahe ivyo bintu byo kwitana ma underground nuko ni kwa kundi kugukengerana kukengerana ico kintu cyo gukengerana nshatse kukidevelopa ni kinini cyane kuko ico kintu kiruzuye ngaha urazi ko n'abarundi bahawe umushefu ko ari benshi bibagora kuvyakira umushefu gusa bakababwira ati shefu wanyu n'uyu hari abandi uyo ndamuzi nyina yahora adandaza ikaranga hajya gukengerana surtout kuri authority gukengerana kuri talent kengerana ku bushobozi bw'umuntu hari umwana je banyeretse namba yitwa Ruswi yakoze ipikipiki mu Kinama ni bake bamuha ku gaciro ariko je ndiko ndifuza no guhura nawe ukengerana KIDUM ariko arabivuga n'umuntu afise experience nini uri mu ntara ribonye hari ibintu vya byaragucikiye urakenga ngo buryo nawe usanga vyagukoze ko ndavuga ivyonzi ukengerana ciwe igihe nagize yaramenje nagize no nasizo amavuta n'Imana iremegwa mu Burundi amoko yose barayumvamo bumva ko ndiko ndababwira bose ata muntu ariko aravuga ati ariko abisunika ku wundi mu ndirimbo y'uwanje gucya navuze ivyo nabonye si ibintu vy'iremendanya navuze ivyo nabonye hano narabonye ivyo bita abasuma b'amabati par exemple bakwiketse yuko ubwoko kanaka ukaja ku isoko gusuma ugarutse ugasanga pillage yakoze ku mabati bakoroye hasi portail igipango narabibonye narabonye kwambikana amapine babuzize umuntu ubwoko narabonye ivyo bibaye nkabona abandi barihoya handi yando bari kubiziza ubundi muntu w'inyarucari kabisa bene wabo ngo bakoze ibintu ngo the other side ureka no tumwereke ukavuga uti why naco yagize uturiko turabana neza why so navuze ivyo nabonye kuko indirimbo nayandikiye ino d'abord imbere yuko isohoka nandikiye mu Kayanza muri dortoir ya lycée Gatara cagihe mwako kuja wako gufa cagihe niga muri 3e scientifique ico gihe hari yajeje kuba igandagubonye umushikiranganje yitwa Kabushemeye Ernest ariko isotse yaciye ifata umurongo wa reconciliation wo gusubiza abantu hamwe ni nawo namenyanye n'abanyepolitike baje Arusha ico gihe Banzeyimana Joseph ba Alphonse Rugambarara Bahitimana Mathias ba Minani Jean ico gihe abantu bose kuko baci Nairobi kugira ngo baje Arusha sasa rero nigiki cyaba abarundi tubani Nairobi abarundi bakaza batamacumu bavuga ati wa muririmbyi rurangirano abarundi tubani Nairobi kuvyakira vyarabagoye sana yuko bo babana n'umurefije mugenzi wabo hanyuma ariko arahabwa ategwa amashugwe na classe politique surtout
ni igipeti kiri ngaci kigugu tu unyite kigugu wewe bakora urazire komedi zako nakwaga hivyo akili zote ziko hapo unanita kiwerewele vivi aciye mvuga ndi apana rero reconciliation directe gutyo ndaza guca mu mvugo mfobeko mpinyanyuro Cheso rindi ya mahoro yo kubumvikanisha kandi bica biraba shamba rigana kariho shamba bamwe bari mu shamba ariko baragwana abandi bari ngaho mu gisagara icyo bakora kwari ukujyana nivyo mvuga muri ya ndirimbo abita ngo nabanyabwenge nibaze bambwira ivyo ndiko ndavuga hajya you can't ni mvugo mfobeko filosofi yo hejuru rero biragorana Abarundi kwakira umuntu bamenye ko baba bicaranye n'umusava babicaranye n'umuntu azi ubwenge canke bamugize umushefu mu gacimbiri bavyakire ndabizi ivyo ndiko ndavuga yuko na president ariko arabizi ivyo arivyo usanga hari abantu bibagora kwakira ngo kanaka yondegeka kanaka arazi ibintu reka tumumvirize kanaka yoducira umugani piko shida ikubiza kuyidi po bidasanzwe ni mpwemu nyene impwemu yera turacari ngaho nyene KIDUM kibido ufise experience idasanzwe benshi baravuga bati uno muntu uravye ibintu azi ni no kwita nka bibliothèque dufise nk'uno muziki w'Uburundi urakoze cyane we kuvyemera ariko tutangure kwemerana na agenda z'abapeti ngaba bafise ubwenge sana benshi bagerageza gutondokanya utundu bagakora ibintu ukabona ko bifadika tuze turaha agaciro abantu KIDUM turi ngaho nyene ibintu uzi narigeze kubikubwira birashobora kugorana utagiye ariko turonka ubundi KIDUM arashobora kuba hari kubizogorana cyane Imana yabwe icyubahiro jewe ndi umuntu je suis ici et demain je partirai turacari ngaho nike kintu kurategura kugira ngo ba KIDUM babe hari benshi ubuhinga ufise mu kwahanje indimbo zawe nibindi biyemera bafate ikintu cha burundization n'ikintu kiri serious kandi kibavarere mu makungu ndushobora kugenda hanyuma abantu bavuga ati Abarundi batwereke ugacugira isoni zo kwerekana who you are ugatinya guseruka why iyo ndinya muri Kenya nari guhagarara kweri bazi ngene vyari bigoye ariko kurinda rero Abarundi bico gitwa banariya vyarabagora kumva yuko je nakoze ikintu gihuza abantu catira n'abanyamahanga le Kenya banyene igihugu le Tanzania kikabatira kuri jewe kiyo kirabakwega ku muntu gusa washaka 80 kujana aririmba Kirundi mu kindi gihugu kitari gwiwe kitari Kirundi igihugu cy'igiswahili n'Icyongereza n'ayandi moko 43 ugahagarara kandi ukaja ku radio ukavuga uti I'm not from here, I'm from Burundi. Turacari muri Kenya nyene umwe mu bantu mwaramukanije cyane ariwe Ruto president heruka gutogwa twarabonye ifoto yanyu muramukanya bisigura yuko mwari mumaze guhura bastubwire nivyo uri Murundi imyaka yose abanye muri Kenya yanse ubwene gihugu bwa Kenya sinabwanse ariko gusa ninzira bicamo bica bituma ngo ntakaza bumwe ngarongo bundi ntibishoboka ivyo navyo ntibishoboka gusa ninemererwa kugumana ubwo nga iyo igaciba kimwe guteranya kimwe nibingahe bibiri waranse kwemera ubwene kwakira ubwene gihugu bwo muri Kenya oya ndunderanye oya jende umuntu wari ndunderanye nduzana imitego oya urazi uri kuravuga gutya ngo naranse bivuga yuko bajya nacenda bakengera no ni ama inzira binyuramo niyo yanteye ubwoba yuko noca nakaza bumwe nari isanganye kandi bwo kuvukana nabwo kugira ngo ndongo ubundi sinshaka guhindura amazina ahubwo ndashaka no kujya muri ministere ya justice bashireko KIDUM kuri passport kuko birangora guca ku bibuga vy'indege abantu banzenga KIDUM hanyuma bakabona ngo nimbona Jean Pierre gusa bashiremo hagati nimbona KIDUM Jean Pierre niyo Jean Pierre no yiheba jende umunyafrika cyane no bivamo ndabitoka mimi biramaze kugushikira aho basumye nimbona Jean Pierre bikagora ko bamenya ko ari we KIDUM nka Australia kuri aeroport bace baja kuri Google who are you
ndababwira ndi I'm the singer, I've come here to sing. I'm here for music only. Bacha bara composer ahubwo nimbona Jean Pierre Kivyara KIDUM kuri Wikipedia bacha babona nimbona Jean Pierre Kivyara KIDUM bacha barara bati okay, just go. So why can't I just put KIDUM in the middle for my official names? So Minister of Justice, I need to go and see him so that they can put. Uriko biza kwindi poem dasanzwe. Uri kuduhereza ibikorwa byinshi cyane, ibitara muri kura bikora cyane. Ndakane kumenya KIDUM inyuma ya Kirezi Abarundi bakwitekeye ko indirimbo zimeze gute? Kirezi hariho itara, hariho ishema, hariho iyindi yitwa umuti w'ibanga no guhora. Nuko nyene biriko bisa kwindi poem idasanzwe. KIDUM uri kuraduhereza indirimbo ariko ugiye kuraba haraciye presque nk'umwaka udasubiye kutwereka indi tana twarabonye ba Stanish bari ku rwego rwiza hako ntuherutse gufata undi muntu ngo muduze umushikane kujya level twabonye ko abandi babashikanyeko kubera iki wadebukiwe hari impamvu ya ndafise quelques enfants quelques jeunes umwana naramaze guhura nawe yitwa D1 undi kana kama manzoza ni Berry Music yitwa Berry Music icyo ni kinyamerika Berry Music. Okay, ndakunda sana lejene bituma burya biraryoshe sana kugira umujene yituma umusadu ugacuza mu nyuma. Umusadu ugacuza mu nyuma kuko nta sponsor ngazi batwebwe twabonye. Ayo mahigwe twebwe gusa abantu batinye kuturondera tumaze kwishikana. Bo twaragwanyijwe twahuye na challenges nyinshi n'imigwi igasambuka kandi kubera ishari imigwi igasambuka kubera ishari. Kuvyakira ngo ujya yoba chef ntibikunda. Sasa gacaba imisambuko gusambuka tuguma ducanamo abantu bacanamo. Bo iyo ni monde nanga cyane, ni monde y'ama division, monde yo kwanga authority, yo kwanga uburongozi, ayo na rebellion ribintu hovyo. Rero ni ibintu nakunda jewe. La KIDUM akunze kuvuga ngo la tête c'est moi, ngo umutwe ni jewe, la tête c'est moi. Kubera iki kunze kuvuga iyo jambo? Moi d'abord tu as vu ma famille, je suis la tête aussi. Et puis tu connais Boda, je suis la tête. Et puis tu connais la personnalité KIDUM. Je uyunga ndivugira nta muvugizi ifise. Je suis la tête. Ndabuserukiza ifise. Bon, ibintu bizova kuri jewe, ibingiza bizova kuri jewe, nibizombitana bizova kuri jewe. Je suis la tête. Kana mushimire cyane KIDUM, reka ndabashimire mwebwe mwese mwavyo muri mwe murabana tugutambarira mugaza mbese biranagwaza ariko mukabana mutereka rwa rukundo kuri micro juste gale KIDUM for more like black man is black bando kamera mwita umusaza queen poem dasanzwe abura ati mukaba bandira ibiza vyose byo kuvuga ko biriko vyose birabaza abura ati bye bye ciao hasta la vista ula hoshilo hoshila none.